berekanye ko mu gihe isi iri mu bihe bibi hakunda kuvuka abakobwa cyane gose zurabe muri periode mbi zurabe mu gihe famille nk'amafamiye kenshi akenye uzoduge nka hari ya ruguru mu famille akenye cyangwa ubwana bw'ubukobwa berekana ko mu bihe byiza naho havuka abahungu umuntu akimara kurongora n'imyaka 5 yo kunezerwa indi usigaramwo n'ibigwara umutima hypertension avise keshi nko kuri 45 nkucupfa ujya musuri wacu kuri kote ubukiza Joseph ibyamushike mwarabibonye Kiza Joseph n'umuhungu w'umunyamatana mwo murabo kuntu ari mwiza n'akamara amahanzi asanzwe akora akazi kiyo kamisi yose ko kwikorera imizigo 23% ibibazo vyo mu mutwe abandi problème d'érection abandi n'abapatiri abandi n'aba homosexuel umva Salut guys, muraho murakomeye. J'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Ikiganiro ni tutafanyaje tuje kuganira. Uramutse nibaza ko uyu ntabanza kumupresenta. Stai, urashobora kuramutsa abakunzi ba BI. Bakunzi ba BI. Bonsoir. Mumeze neza. Murakomeye. None ni bonsoir. Abari mu gatondo nabo canke gusa ubu nibi hamaze gushika 15. Ega turafise n'abandi dukurikirana batari ngaha mu Burundi. Bonjour et bonsoir. Murakomeye. Meze neza. Okay. Nko muko murabibona dusanzwe dukorana yimenyereza ngaha kuri BITV akaba dusanzwe dukorana ikiganiro cyitwa Let's Talk. Mugabo no munsi sindamuzanye muri Let's Talk tuje kuganira muri tutafanyaje. Tutafanyaje muravyibuka. Naho nari maze bise ko ndakora. Tutafanyaje ni ikiganiro dukora ku bintu biba biriko biravugwa cyane muri societe tubayemwo canke ibiriko birabanga mwisi ama twavuga tuti mbega bizokenda gute hama tukagerageza gutanga ingene umuntu umwe wese agatanga avi ingene ivyo bintu abari karavyumva so uno musi nashatse kuvuga ku kintu cerekeranye n'ubuke dufite ibintu byinshi biduhanze ngaha mu gihugu byinshi cyane harimo ibitoro harimo amabus harimo amazi harimo amatara ivyo bintu bimaze imisi biriko biravuga cyane nibaza ko namwe bibashikira ikintu c'igitoro kweri Numuzi wibuye Racine di Pierre. Numuzi wibuye n'ukuri. Okay, mugabo John Musesi cyashatse ko tuvuga ko kubera bamaze imisi tubivuga ko benshi barabivuga ko jewe ngomba ngaruke ku kintu cerekeranye n'ubukene bw'abagabo mu gihugu. Warayumvise inkuru y'ubukene bw'abagabo apera mu gihugu seulement. Mwisi yose. Murashobora kwibaza muti icatumye mvuga ubukene bw'abagabo niki hari icegeranyo giheruka gukorwa na ONU byagiye birashikirizwa bitangazwa bavuga yuko hari ubukene cyane bw'abagabo ego bavuga yuko kwisi haba abantu barenga imiliyaridi 7 n'ibice 8 no kuvuga 7,8 miliyari hanyuma abafasoni abagore abari mu mugwi w'igitsina gore n'abantu barenga 5,5 miliyari hanyuma abasigaye abagabo nabo ari miliyari 2 ni 2,2 miliyari hanyuma akavuga bati abagabo ni bakeya cyane ku bagore kandi no muri abo bagabo ibice binini byinshi cyane harimo abafunzwe harimo abagwaye abaja mu ntambara n'ibikini abagenda ubumuga bwo mu mutwe abandi batanu kwijana n'abapatiri abandi nabo barenze imyaka 63 abandi bagendana ibibazo byo ndabitegura donc les problèmes d'érection basanze ko 50% y'abagabo ku isi babirungitse muri Congrès y'Amerika mugabo yari umugabo w'umudagi yitwa Geoffrey Hinton yabitanze muri Congrès y'Amerika avuga ko 50% y'abagabo ku isi ntabuzi bagira 19 kwijana n'aba homosexuel 5 kwijana oya ni 5 kwijana n'aba homosexuel hanyuma babiri n'abapatiri hama 19 kwijana oya 9% n'abantu bagendana ibibazo problème d'érection
hama abandi nabo 2% bari mu ntambara genre bagenda gukora intambara hanyuma 32% nabo bari bararenza 66 urumva rero hasigaye nibaza ko haba hasigaye ibice bikiye no kuvuga ko duteranije je mbona baba barazimaze none baba bashikanye 100%. Aho rero turavuga abagabo barengeje iyo myaka ya 66 hariho n'abagabo bagenda n'ibibazo vyo mu mutwe abo nabo ni 15 kwijana bagenda n'ibibazo vyo mu mutwe uteranye izo pourcentage zose imisoro isigaye ni mike iri kurushi. Okay, rero ikintu catumye mvuga ko twariko turabivugana nganye twicariye turiko turaciringa tuvuga tuti turiko turazana tuganira kuri izo bintu Stael ni muto ari mu rungano rwa genre ni génération de ni génération 2000 donc ni uri muki bavuga kazoza Uburundi bwifashe bwo muri 2040 buteye imbere bwo muri 2060 dushobora kuba twe tutakiriho mugabo wowe uri kuriyumvira nk'umusore wowe iyi nkuru wowe d'abord wayakiriye gute nkiyibona narajugumye nagize chef de poule ndavuga ati none abagabo dusigaye turi bangahe no kuri kwimana none kubera wagize chef de poule narakanye mu maguru ibyo yabirabira n'ubu ko urayivugana ibyo yabyari bisesetse mu maguru kubera ko nasanze 23% ibibazo vyo mu mutwe abandi problème d'érection abandi n'abapatiri abandi n'abahomosexuel umva abasigaye ni banga urabizi ko gastaye nko mu ntara zo ngaha ruguru iwacu umuntu afite imyaka nk'iyo ufise agana na wowe aba yaramaze kubaka ntaragize ubwoba je navyumvise papa bimbwiye bibazo ngo yaba ari uri ruguru kufise nk'abana batatu nk'ubunye wibona gute nk'ubunye tubanje duhere kuri ico nyene aho uri mu papa w'abana babiri ubona wo bivamo Uburundi uko Uburundi bubona ubona vyogenda gute fata ko nk'ubu wowe uri mu papa nyene umuryango nyene ajejwe urugo uri umutwe w'urugo uri iki ubona wo bishobora wewe abana babiri gituma si kuvuga ngo baragoye abana babiri n'umutwaro cyambere n'umutwaro gute umutwaro kenshi niho cyo gituma hayi wacu muri Afrika umuntu akimara kurongora n'imyaka 5 yo kunezerwa indi usigaramwo n'ibigwara umutima hypertension AVC kenshi nko kuri 45 nkucupfa kubera ko naragenda baza hajya ikopo rya France ku mwana nwa neza kajya kantu ijya bido kajya kanido ni 60,000 gusa vyarugwana gwigiswi rukunda kurya none ikopo 3 za 180 umushahara w'umupapa himbwa sase nkane cugwara AVC hari umwana nturaja kuri Pampers umwana yituma neza ni 3 kuwundo ubona umwana bayituma neza atabi ibibazo vya digestion fisi uvugira nk'umwana agira nk'inkoko urumva vyo vyose ni ibintu bituma umupapa ari nturataha umugore hagare ku muryango ati sherinzanira rasyo rero umva wogenda urumva rero nivyo bituma abahungu bunye batakigira mu mariage none ko wowe uri kuraraba markare ivyo bintu ko bimeze kose ko tubona miso sama samedi hamari ko araba mu mariage bo babigenza gute hari akantu nabonye hari rafapa sinabonye kavuga ngo ayo mahero ujya ku munsi hariho umukozi wo munzu yakorera ukwezi kose kandi ariko arapanga kugira mariage none abajya babishobora bigenda biba vyagenze gute wiyumvira ko biba vyagenze gute hari ubushakashatsi beruka gukora berekanye ko ibujumbura 80% abantu bagira mariage atamyaka 3 babana ije ni plaisir nyene yo gukanga abantu ati ndagize mariage nko nkaza nkakurongora bikanyezerwa ariko uzoba zira plupart n'umugabo yaratwena amaze gushika mu rugo acafyura umuntu nyene biba vyavuye ko yazanye umugore uraha igandi sikuvuga ngo uzanye umugore uraha hamuka umugore afise inda asaba nko watwarije rago ndabibaho ntabwo twararize ati ndatwaririje amakara ndatwaririje ibiki nko twaririje rago wubaho gute reka nibaze ko gutwaririza n'iyindi sujet tuzoza ko umunsi umwe peut-être mugabo gutwaririza sinibaza yuko ikintu kibuze ntupfa ubu gishaka gusa ninka ko ushobora kunyotegwa cyane hanyuma iyo bishitse ukaronka ayo mazi urumva umerewe neza kandi umwana ikindi kintu umwana gituma menshi batinya kurongora umwana ni dépense te y'ubwo nemwe ko baba bavyaye ko twe batuvyaye abavyeyi twe bavyeyi abantu bakera bari bafite umutima gugu barafite umutima uri uti rero ikibazo rero nikiri ku bukene kiri ku bantu ubunye nta mutima bagifise donc turi egoyiste ubu basi
ya capacité yo kuresista ku bintu umwana akaza akakurabirako inkonda ati papa kera n'ivyo bituma uri umujene we wakuze umukozi agutekera ibintu vyose babikugirira ntabwo ushika mu rugo umugore avuga ati hewe amahera kandi iyo ratio si ukwezi kumwe gushika upfuwe cyangwa udivorceje kimwe muri ivyo none udivorce cyangwa uzakurya oya ega kwinurisa ukwinurisa ubundi nawe. Okay. So reka rero tugaruke kuri iki kibazo c'abagabo. Urumva rero bavuga yuko mu Burundi mwisi urabona hariho muri nko par exemple muri Swaziland bavuze yuko mu president w'ico gihugu uko mu miseze byagenze twabibonye mu binyamakuru bagiye baravyandika bavuga yuko bariko baratanga amaviza abahungu bariko baratumirira cane abagabo ko boza kuba mu gihugu kuba mu gihugu ca Swaziland ko bazobaho bagore mbere numva ni nko kubatanga kuri bonus babiri canke batatu. Wewe nk'ivyo onye kuri wewe sérieusement wumva ubibona gute nite ngorane zizobamwo nikiye ciza cobamwo canke nikiye ngorane yo byoteza ivyo bintu biragoye cyane hari ubushakashatsi bwerekanye bwagizwe n'abahindi biwatara université y'Iwatara mu Buhindi abo bahindi barekanye ibintu bikomeye berekanye ko mu gihe isi iri mu bihe bibi hakunda kuvuka abakobwa cyane gose zurabe muri periode mbi zurabe mu gihe famille nk'amafamiye kenshi akenye uzoduge nka hari ya ruguru mu famille akenye na ubwana bw'ubukobwa barekana ko mu bihe byiza naho havuka abahungu donc umva barekanye urazi kwisimaza imyaka myinshi muri periode no kuvuga yuko uvuga uti ubwo bushakashatsi bwakotswe bavuga yuko igihugu iyo dimwa tufate nk'ubu hari nk'intambara canke mu muryango batumvikana hari none ko hari abantu baba bakundana tuzi neza ko bameraniye neza tangora nimwe baba bafitanye ariko bavyara abahungu abakobwa gusa abakobwa ni gake cyane ega ubushakashatsi bavuga ati 90% sitegeka ariko kenshi la plupart muri bo mu bihe bibi hakunda kuvuka abakobwa muraturenganya donc twe turi erreur rero oya si erreur none n'uvyumva ko tuba turi erreur mu muri ko muvuga ko abakobwa igitsina gore kiva muri erreur kuko yaba twari umugore numva ko ari kugora nake ivyo bintu ivyo nyene nibaza ko atari urumva wowe rero uvuga yuko urumva biva yuko igihugu isi iri mu bihe bibi isi iri mu bihe bibi usanga ariko aravuka abakobwa benshi cyane nko muri Taiwan hoho barerekana ko 80% y'abantu bavuka kenshi ari abakobwa 20% nabo n'abahungu none ukavuka bumeze nabi atanga ubufise bugakurira mu makive ni kuveze bugakurira mu makuveze ubundi buvuka bufatanya imitwe ugasanga abahungu kenshi mu bihe bibi bigakibavuka. Ikibabaje nuko basubiye muri bimwe vya kera yuko baharura gusa cyane ku bintu vyerekeranye n'ababango turazi yuko nko muri Ancien Testament avant Jésus-Christ canke n'igihe ca Yesu Kristo baharura abagabo gusa no mu calcul bagize est-ce n'abagore bafungwa est-ce n'abagore baja mu bihebera Imana est-ce n'aba bavuze aba homosexuel n'aba lesbienne babaho mu bagore ntaki ivyo biharuro vyose bagenda barabigira bari gusanga abasigara n'abangana barabigize ariko mbega n'abagore baja mu ngwano nabo peut-être nibangana ico gitigiri c'abagabo oya gituma bavuze abagabo none hagati y'umugabo n'umugore nenda bavyara bose oya none nk'ubu bafashe umukobwa umwe bakamushira mu bagabo indwi n'ufata umugabo umwe bakamushira mu bakobwa indwi niye wugwira bafashe umugore umwe bafashe umugabo umwe bamushize mu bakobwa indwi baje bafata umukobwa bamushize mu bagabo indwi ni muri abo muri ivyo bintu bibiri ni bande bogwira nibaza ko ari mu gihe umugabo bamushira mu bagore be none ni wumva gisubira umugabo ni wavyara kubera umugabo niyo autorité Imana yamuhaye nicyo gituma haje ukazona umukobwa ari mu bagabo benshi hagiye bikunze kuvyara ariko umusore w'umugabo Okay, none ko tubona yuko basi bagoma babinkeho hanyuma bakaba bariko baravuga yuko nubundi bo bagabira abagore bo baha abagore babiri canke batatu canke bagize byo bizoherera no kugira ivyo ni vyiza kuva kera abantu muri antiquité
kuva muri antikite kera y'abaromani bararungurana bakobwa abagore batanu. we rero wiyumvira yuko intuzenye ahubwo abagore bamye ari benshi nijutse yuko ubunye haje itegeko ry'uko umuntu arongora umugore umwe arico gituma abantu abagore baciye baba benshi. Twarabonye no muri Bible ba Salomo barongora abagore 1000. Mugabo ni Salomo gusa ntawe muri Bible yaje avugwa afise abagore nk'abo. Ni muri Bible ntibavuga histoire yose ujya niwe bafatiyeko. Hariho nka Samson, urazi ko Samson yari umuntu anyigingwe. Ujya abagore bo muri kijya gihugu cyabo. Nta numwe yari afise umugore umwe wo mu Filistia. Umwe yacamo umushatsi amakagira nta wundi Delila niwe wenyene. Delila nawe umenye ko Delila yavuye mu bahabara ngo Samson ngereje gukurikirana amateka. Samson ngo yari umuntu kira akunda abagore cyane. Yari umuntu akunda abagore cyane. Amaja guhura n'umuhabara bita Delila. Ujya yari umuhabara yari umugore wiwe iyo baba bavuga ko yari umuhabara none bari batavuga Salomo abagore 1000 gisigura hariyo nk'abandi bantu bari bafite amafaranga bari bararongoye abantu. Hama rero isiza gundura systeme bavuga ko umuntu azararongora umugore umwe imvira umwe bagenda baragabanuka. Ubu rero nicyo gituma ku isi umvise ko ubageze mu miliyoni zitandatu. Okay, bon reka tugaruke basinga mu gihugu cacu. Mu gihugu cacu haheruka gusohoka itegeko buramatari w'Ingozi w'intara ya Ngozi yavuze yuko abahaye ukwezi kumwe deja gushika le 27 mars uku kwezi nyene uyu mwaka nyene w'2024 haramaze kwirukanwa plus de 200 et quelques babahabara bafuze umuhabara bitaho bavuga yuko abantu bafise abahabara no kuvuga ko hari abagabo benshi bagendana n'abagore batandukanye ku ruhande basanga muri intara ashatse kuja kuryoherwa duganye n'uyu ashatse uyundi iyo heze ibintu haba babaza ko umuhabara ari iki kuri wewe sivyo nyene none bakora vuga umuntu atari umugabo wawe n'umuhabara wawe umuntu w'umugabo fate par exemple urubatse umuntu atari n'umuntu atari umugabo wawe mu gihe wubatse dimwa niho bivugisha umugahabara kuko ubundi sinibaza ko yokwitwa ni cyakindi bavuga wo ati ngira kera abantu bararongora abagore benshi hama biza kuhinduka batanga umwe abagore baza kugwira. Isanzwe bya ntibyerekana ko mu muntu ndani mu mugabo kintu cyo kurongora abantu benshi ni cyari cyamye kuva kera. No bumuga mufise muri mwebwe subumuga ni ibintu umuntu avukana bita amagene cyo kurongora abantu benshi kuva basoko kuroshanga agenda ahantu hose ashika avyara abantu batanu aho namutama kera agira umugore umwe byabaho. Amatwi baza kudushira muri systeme y'inyigisho tubye ngo turongore umugore umwe kubera ubuzima bari butanguye gukorana ku isi iki. Okay, nanje rero nari ndiko ndakubwira yuko mu gihugu cacu malgré ivyo byose biriko biravugwa bobo siko bavyumva kuko bo bavuga yuko nk'iyo dufatiye kuri ivyo nyene vyo mu ntara ya Ngozi babahaye ukwezi kumwe ko ata muntu n'umwe bagikeneye kumva w'umuhabara. Twaje twiyumvira ko Ingozi ariho hantu hahora hagenda abantu baja kuryoherwa baduga bagirana. Eske bazobatuza gute? Wowe wiyumvira ko bazobatuza gute? Kubatuza bavuga ko ata muntu n'umwe mbega kwanza ivyo tubikesha ikinyamakuru bavuze ko iyo ntuzenye iyo nkuru ikinyamakuru yagawe ko rabivuga bati none mbega badahuriye aho Ingozi ntibatoshobora guhurira mu yindi ntara. Oya biragoye gutuza abahabara desha abahabara ni benshi ku isi yose barahari. Nkuko kuvuga ngo urabatujije ngo mu ntara urabimura Ingozi nawe nushaka kwirukana bose ngo bamare. Hari abasigara bayoba harandi bafuma baba bayaya mu mazu ati akujya mugabo tugumana agashaza kuza mu kuba umuyaya wawe acaye mu buzima bwe bakemera kuza kukurera abana kuri uwo mugabo bati hanyuma bamaze kuvyarana bamanze kwibarukana kuko hari igihe ugendana n'undi mugore atari wawe je dose nindende kwe kugira uzobirukana ubirukanye mu gihugu. Urumva je nibaza ko biba bigoye yuko bashobora gutuzwa mu gihugu mugabo tuca twiyumvira none niba one day hazogera igihe bavuga bati abagabo ko babaye inkewa umukobwa naze ariyumvira genre ibintu vy'amajaruzi bagabanye peut-être basangire bapartage. Wowe yumvira yuko ico kintu ariko coge wowe kuri wewe uri kuri yumvira nka wewe wowe yumvira ko urongora nk'abagore banga kuri je abagore ntorongora yegaje ko nkurikiza ibintu vya urumva vyakira nka umva nkunda gusoma ibintu vy'ama histoire ara kuva kera umugabo yararongora abagore batanu kandi akaba ari fiere akagira abana kubyo n'abandi abibagira amazina akavuga ati ruhungu ngombe wo kudusa wewe
witwa gute kandi wowe umwana wanje ati papa nje n'umwana tukuri umugore wanjye ngo Ana umwe umugore wanje wa kane ati nje n'umwana urugira gatatu ati bari barabimenyiriye ariko kubera systeme isi yahiza zirahinduka we rero wumva umenga woca mu makanda yabo basokokuru barongora abagore bane rero afise wowe uvuze deja ko uwo hahamuka bakubwiye yuko worongora hahamuka kubera ubukene ubwo ataburyo ufise bavuga ari umugani w'ikirundi uvuga ko imwe yose irisha hiziritse ufise duke umva utuguru ucumatana nkuko ariko mu gihe ufise byinshi ushutambikiza mu gihe rero utambikije nuko ufise amahera donc wowe uvuga uti ndoza amafaranga nabane no batwara ufise uburyo none ko mu gihugu cacu gastaye bitemewe ko deja bavuga bati kuko hariho nk'aba bari mu idini rya musulman ry'abayisilamu bavuga yuko bashobora kwemererwa kurongora abagore bane mugabo guhe ushobora kumuha ivyo donc ufise nk'uko nyene bakora bivuga ufise icumuha atawurenganya uwundi ariko bagaca bavuga leta y'u Burundi yavuze iti twebwe igihugu tubayemo twemera umugore umwe turi mu gihugu abo ba musulman bamenye ko bari mu gihugu cemera umufasoni umwe urumva umufasoni umwe none wewe nanje ndakubajije wiyumvira ko ngaha mu Burundi byoshoboka gute est-ce kubona ko nécessairement birakenewe yuko biri nécessaire yuko bya vrai abantu barongora abagore benshi canke Imana yo yaturemye dufitiye imigambi ko ariko tuvuga uwo yageneye ko azomuronka uwo yageneye ko atazomuronka umva ibintu by'abagabo n'abagore hajya biragoye cyane bisaba inyigisho nyinshi kwigisha kubumbwa n'umuntu umwe umuhungu arashobora gukura mu buzima butandukanye bugoye cyane gusanga umuntu yakuze agenda n'abakobwa benshi ashyize mu rugo biragoye kumubwira ko abumwa n'umugore umwe aguma atambuka mbe bavyita gute apana kurenga ibigo ariko ikirundi bakoresha gushinga icumu apana gushinga icumu gutera intobo vyakora basebuko basebuko ari ibintu bita ndaciba icyo kirundi kiranyisha ariko biragoye ibintu by'abagabo bonje nibaza yuko staye mugabo uri kuragerageza kuraba hari ibintu biba biri donc umuntu wese nk'iko nyene twako turabivuga umuntu aribaza mbega ibi bintu bizoherera est-ce que nta bantu baca bikika mu kiza bagaca bavuga ngo genre birasha ngo unye umenga babahaye urumva narabibonye ku statut y'abantu benshi ko baravuga murabibona mwabibonye abakobwa bagabanya amanyama bagirene est-ce que ndiko mbaza abigeme abatarubaka canke abafise abagabo abafasoni bamaze kubaka est-ce que uri prête yo gupartager yo kugabura n'abandi yo kusangira genre yo gusangira umugabo wawe n'uwundi mugore ko tuzi ko muri kamere kacu twega abakobwa turi abantu bakunda kuba bafise amajalousie même na coutume n'ingene twakuze culture yacu iki twakuzwe tuzi uko twigishwa ko umuntu agira umugore umwe amugira umugabo umwe nawe akagira umugore umwe est-ce mu Burundi umuntu azotahura gute yuko ashobora kumva ko donc mu musulman barabikuriyemo babikuzwe bavyigishwa bagirana mbeka twebwe natwe abantu b'abarundi kazi bazotahura uyo muco ko bashobora gusangira abagabo n'abandi bantu mwe mwabigeme ndakeneye ku moteur zanyu cyane gusumba abagabo kandi abakobwa kenshi usanga ari abantu bari jalouse cyane gasanga n'umuntu abonye umusheri we aramukanje n'undi mukobwa asheri ujya mukobwa n'uwahe ama explication menshi ukamengo n'ibindi bintu no si ibindi bintu erega muri ico gihe muri kumwe n'uwo muntu n'uwiwawe donc umundi mukobwa amuramukije usanga ari nka mushikiwe canke ari nk'umuntu biganye mushikiwe utazi cyangwa usanga n'umuntu biganye nabo bariganye hari urumva umwe wese bivana n'ivyo abashobora kubatahura rero uno musi n'ivyo nari nashatse ko tuvuganako style sinzi ko fise kajambo wota bon je kuri jewe ni ibibazo nibajije n'ivyo nyene hari abikika mu kiza tout d'abord bakikika mu kiza bagaca bavuga bati ubu unyimengana nawe ni yarabidufashijemo baratubwiye ugaca usanga ni wa muntu yahorana iyo ngeso yo gushaka kuzunguruka agira abagore 10 canke bagira agaca avuga ati nakaryo hariho nkuko bamwe barabivuga hari intara umuntu dohora tubibona muri ninde canke mu dukino bagenda barakina ukumva umuntu yararimye arageze kwimbura aragizene umuntu atanguye kuvuga ati burya nagomba ndabamenyesha yuko uno munsi ko atanguye kuronka amafaranga umugabo akabona ararironse ku mufuko agaca atangura kuzunguruka kuko kenshi bavuga bati nkuko nyine bakura bivuga rindira umugabo aronka amahera kugira umenye ko exactement gukunda kandi ari fidèle hari umuzungu yavuze ati
yahora abantu hora baza abagore bamuha ubutumwa bambwira ati abagabo bacu ati je umugabo wanje ngo je sindamuzi umuntu sinzi ngo umuntu agoye ngo kumenye bazo ijambo yababwiye fata umugabo wawe umuha amahera uzoshobe ubona face cachée mu Buhinda abagore bararize bararambarara hasi babahaye amahera abana abagabo bagenda ku baguru 7-8 baravyara aje cyo mu Buhinde abantu buzuye abantu baho bararongora mu yindi usanga ufise nk'abagore 7 ruguru hehe mu misozi he gusanga ufise abagore batandukanye. Okay, bon nivyo turakeneye avizanyu ungere mwe mu vyiyumvira surtout les femmes niki kicokorwa none kugira ngo ibi bintu bon dimwa kugira ngo tuzobibemwo neza kugira umuntu ntihagire uwo biba destin yiwe ngira niko no bivuga est-ce que turakwiye kumva nyene ko ariko bwo buzima vraiment réellement dukwiye kubamo dukwiye kubaho nk'impene kubera umuntu inka ibitungwa nivyo bigira imfizi imwe ugasanga hari imfizi ku mutumba hari imfizi hari suguru y'imene ku mutumba canke iki est-ce que nibwo buzima abantu twari dukwiye kubamwo vya vrai bon niyo tutafanya no munsi style tuzohorejo muri restock tuzohorejo nakajambo none nawe wobwira abakunzi ba restock bakunze ba restock canke batafanyaje yo batafanyaje mw'abahungu nk'iki mukiza ngo muze bunda muvuga ati ngo mwigira bari legend urukundo ruraryoshe urukundo ruraryoshe wa muhungu we muzuzu uravuga ngo ndiko ndarondera ngo amahera baswara bikika mukiza usanga nyene deja nivyo bintu ngira ngo n'ama mentalite yabo arateba gapfa no mu mutwe bakana histoire yo kuri kote ugize icyo nyibutsa rero ujya musuri wacu kuri kote ukiza Joseph ivyamushike mwarabibonye Kiza Joseph n'umuhungu w'umunyamatana mwumurabo kunari mwiza n'akamara amazi asanzwe akora akazi kiwe kamisi yose ko kwikorera imizigo n'umukarani hajya kuri kote uwo muhungu rero twe twara sendika y'abasore yarahagurutse iravuga ati umuhungu reka tumurabire byabaye umuhungu yaratwiganiye byamushikiye yatubwiye ati jewe ko arabijyanye bakunda kunywa by'uburaha tangawizi size bwo mu bucupa ubutangawizi ati bijya butangawizi burabongereza inguvu mu mugongo ubibeto umutwe aha ubushushu wa kumurira yabona umutamakazi w'umukobwa bapfa no mutamakazi yabona umukobwa w'inkumi amaguru ari hejuru amatako ari hejuru yambaye ipasura bya vrai yamubonye yambaye ipasura nyamuhungu honyene ukuntu twe abagore baraho babitubwiye ko nkiyo uwo Kiza Joseph ahura no mukobwa witwa Emeline iyo bahurira nk'ahantu reka tuvuge nko mwishamba canke ahantu nko mu nzu bakaba nk'iminota 5 uwo mukobwa no kuri kw'Imana ku nguvu ngo uwo mugabo yerekanye mu gusohora igitsina ciwe ni kuri kw'Imana umukobwa bamushonera mu Buhinde ku nguvu yari afise twe twara abantu baramwirutse ko aramukubita baze ngo uyu bamwivye ati sendika y'abasore ati reka none mbega baramufunze uwo ntibamufunze abo twaje tuvuga ati tumurundi none kubera ikintu batamufunze none bike n'ibihano n'amategeko bya ni nguvu ega abakobwa nibaza yuko nta kintu na kimwe c'inguvu ni umuntu simpene n'ivyo nzo twego turavuga umuntu wese akoresha ubwenge mu mutwe wiwe agakoresha kandi abakobwa ibintu byo kuzamurambara rabagogo nkawe ispoza nkawe ari wewe wari kwifata gute Jene numva reka umuntu wese ntamenye ingene yo kwifata mu kintu kitaramushikira mugabo urumva birateye isoni dimo bira muri extra cyane abahungu murambara ibintu imbere ngongo shitira Kiza Joseph kandi ikintu gitangaje yaraheruka kwakira umwami Yesu ngo ariko ngo abona ngo ibintu ngo biramunanira kujera nukuri kw'Imana wabo yaruka kwakira umwami Yesu kaja muri bijya gute n'amapaso yari umukobwa yari yahindereje biteye ubwoba reka kumubeshera aza kubona amakatori imicungwe donc wovuga yuko urumva ujya mu ngara afite raison kuba yakoze ivyo yakoze oya ntafise rezo ariko abakubona ngo bakwiye kwikebuka hajya mutembera hajya sisi Joseph gusa hari abandi bavuga ati twebwe ntitubigirira haje bashagenda nko mu madushe abandi bakagenda yakore image yabonye akubwa mu kwibwira mwambaye mwikwije kugira ivyo mu byirinde ahandi ba Joseph baracavuka Okay, bon nuko twako turavuga akanyengira ngo nako turangirije ko ni kari no muri ibi mugabo umumwe wese nibaza yuko je kuri jewe sindi Dome Mavina na Sayere twarikeze gukora ikiganiro kuri binyene vyerekeranye n'impuzu nibaza ko ibintu byose ni mu mutwe bivara n'ingene kuko ushatse impuzu uraduza ushatse uramanura ushatse umuntu wese nibaza yuko yarakwiye gukoresha ubwenge bwiwe kujya ukuciye kwereka abakizwa baba mu nzoga mugabo bakazirengana bakazihoza canka abamizuru kwereka baja mu mafungo
nico byose bazi neza ko bafunze bakavuga bati iyi periode ni y'amafungo naho wongerageza gutenekerezwa kuba mu mafungo nibaza ko umuntu wese no kwiyeje ego utabishoboye urumva ntuburi uri dinye y'ico kintu ntuburi dinye y'idini ntuburi dinye y'iki nibaza ko ariko biba bimeze mugabo rero nibaza ko ubwenge bw'umuntu yarakwiye kubukoresha nk'umuntu afise ubwenge nyene so murakoze cyane kutwumviriza ni tutavoyage turakeneye amakomantere yanyu turabashimiye cyane kuba mwaduhisemwo turifuza kandi yuko mwobandanya mudusapotinga sapoti zanyu ni gute ngaho iwacu turagira amafoto studio meza graphic design ego graphic design turagira videography film abashaka gukina amafilm mwese murabe kaze muri BI ego bon so ni byinshi dukora ngaha mugabo rero kugira ngo turabona byinshi bitandukanye no kuyabonesha kuma platforms yacu cyane cyane uhere kuri iyi nyene turiko turakorera ko ni YouTube mugire subscribe murakoze cyane bye bye wakunze BI mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu